Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi avugwa ku mbonesha kure BTV. Turi kwigenekerezo rya munani ntwarante n'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Uyu munsi mpuzamakungu ukaba uhimbaje mu gihe mu Burundi abakenyezi batavyumva kumwe. Bamwe ngo n'umunsi wo gutamba, abandi ngo n'umunsi wo kwisubirako. Turabibabwira muri ano makuru. Abunguruza abantu bakoresheje amakinga, amamoto canke amabajaji bari bafisigaranye icizere, ico cizere caheze inyuma aho baboneye ivyapa biriko birashingwa aho batazorenga. Basaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kubagirira ikigongwe. Aha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier asiatique ni zone Rohero hadutse umuriro kuri uno mugoroba. Turababwira ingene vyagenze, aya n'ayandi ni mukanya sasa. Ndasubiye kubaramutsa nongera nifuriza umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi, abakenyezi bose ku isi na cane cane abarundikazi aho baherereye. Naremeje kubibabwira abunguruza abantu icizere bari bafise caguye mu mazi. Bari bizeye kumbure yuko ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro ya hagati yo kubabuza gushika mu bibanza bimwe bimwe izohava kumbure ihinduka. Mugabo bamaze kubona ivyapa biriko birashingwa bibereka aho batazorenga, baciye babona yuko atacizere bosubira kugira. Basaba umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca ko yobagirira ikigongwe akaraba ingene iyo ngingo yoyihindura kuko ngo bagiye kubaho nabi. Peniera kaze mwami. Ivyapa vyerekana amakinga, amamoto n'amabajaje bitazorenga vyaratanguye gushingwa aho twaciye mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ku kiraro ca Kanyosha no ku kiraro ca Musaga kwibarabara rya 12. Uhageze ivyo vyapa birahibonekeza. Abatwara amamoto, amakinga n'amabajaje bavuga ko bibaza ko iyo ngingo izosubirwamwo ari ku bicizere cagabanutse babonye ivyo vyapa. Zakiriye mugabo ntitunezerewe. Ewana ubu tugiye kugwa mu bana nta nijana tuzosubira kuronka. Twari dutunzwe no mwibarabara, twe dutunze umuryango ino i Bujumbura. Hariho benshi bapanze bari hamazu, nta handi ubuzima bugiye guhinduka cyane gose kuko mutubwiye ntitujabuka ikiraro ntaho ngatuko mwatubwiye dukorera dushikira nta wosanga nk'umuntu tuko turamupakirira ijana cyangwa tukamubura. Imiryango nka yose igiye kugira ingorane. Ingorane zigiye kuba sizindi. Hari nk'abahora bakora nk'akazi k'ubusuma bataragira mugabo kubera bari bafise ico bakora, umva no kuvuga nk'abo bagiye kuba mu buzima, bagiye gusubira mu buzima bari barimwo bwo kuyiba. N'abasanzwe bakora mu nzu bavuga ko bitagiye kuborohera kuko iyo bacerewe bikora ku ikinga canke ku mamoto. Agenda agiye ku isoko ngiye gusuma, nabona natevyeyo gatoya nkiyunguruza nkafata imoto canke nkafata ikinga. Ubu twege namaze kubona yuko natwe gubuze bwacu bushobora guhagarara. Aba banyagihugu bagasaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca ko yobagirira ikigongwe kuko batabona uko bagiye kubaho. Iyo ngingo ikaba izotangura kuja mu ngiro guhera ku igenekerezo rya 11 ntwarante uyu mwaka nyene w'2022 no kuvuga ku munsi wa gatanu. Hadutse umuriro kuri uno mugoroba muri quartier asiatique ya zone Rohero mu nzu isanzwe ishonegwamwo impuzu. Ivyononekaye ntibirashobora kumenyekana, mugabo abanyagihugu baho bagashima cyane ingene igipolisi kizimya umuriro cahashitse bugica. Niki ciza yashoboye kuhishikira. Uwo muriro wadutse ku muhingamo kuri wa kabiri mu nzu iri muri quartier asiatique zone Rohero muri commune Mukaza. Nyeniyo nzu Yohani Sabushimike akaba yemeza ko igiciro c'ivyahiye atarakimenya, ariko ngo sibike. Kugeza ubu ntiturabitora neza ivyapfuye vyahiye, mugabo bwa mbere hariho salle do coupe yariko impuzu z'amajire ya Brarud zahiye zose, hari n'impuzu zindi igipande c'impuzu za Rigidezo twagomba gutanga zahiye. Ubu ntiturahiza si zose zahiye ariko turiko turabipangura tumenye zahiye. Hari n'amatisi rero tuhabika muri rya nzu yo hirya.
matisi nk'inusu yawe yahiye. Uwo mwenegihugu akaba ashimira igipolisi kikaba canyarutse kuzimya umuriro. Igipolisi kweri gishitse kare ngo nanone iyo batagira mbuteyaje kuri Novotel ngo bakaba bashitse kare. Uwo mwenegihugu agasaba abenegihugu iyo babonye imodoka igiye gutabara kuyibisira. Nkaca nshiramwo n'impanuro yuko abarundi turafise ukuntu tutamenye imodoka igiye gutabara ikigiye gukora. Ntibazi kubisa ambulance bigumira mwibarabara, ntibazi kubisa kizimyamwoto bigumira mwibarabara, kandi utazi ko muri ambulance hatoba ari mu wawe shabatagiye kuzimya n'ivyi wawe imbere. Je nosaba yuko abantu abarundi ngaha babonye imodoka ifise ikwiratsa kizunguzungu niko bacita boyiha inzira ikanyaruka. Iyo nzu yahiye, amakuru twakuye nuko umuriro wavuye ku bikorwa byo gusudira vyariko bikorerwa aho nyene. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu, amashirahamwe ya yada ifadikanije n'ishirahamwe APM bagarukiye ku bakenyezi bo mu kigo STAM kiri hariya ku Mutakura. Ishirahamwe Young African Defenders in Action rifadikanije n'ishirahamwe abarundi kazi period movement barateguye igikorwa cyo kugarukira ku bakenyezi basanzwe baba mu kigo ca Fondation STAM iri ku Mutakura muri commune Ntahangwa. Ubuserukira ugwaruka ruhurikiye muri iyo shirahamwe yada akaba yagize ati agateka k'umukenyezi kari gakwiye kuguma kubahirijwe. Nitwa Kayibigi Boris Axel, nk'abandumwe mu gwaruka ruhurikiye muri yada Burundi. Intumbero nyamukuru y'iki gikorwa kwarukuza kugendera abakenyezi basanzwe bafashwa n'iyi Fondation STAM, hama tukaba twaje nk'ubwo gwaruka abakenyezi bwa mbere na mbere novuga ko no munsi wari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Mbwa twebwe ku bwacu ntituvyemera ko ari uwo munsi gusa, ahubwo n'iyindi minsi yose yokwiye kubaho twumva yuko agateka k'umukenyezi koguma kubahirijwe, umunsi ukamaho tunezera atamabi twumva akorerwa abakenyezi. Ari nayo mpamvu twimvira yuko mu minsi iri imbere tuzokwiyumvira ukundi kuntu twaguma tubaba hafi mu kubaha inyigisho, mu kubigisha mbe kumenya ryari uba warenganijwe, ryari uba wahohotewe, kuko hari n'igihohoterwa ntubimenye canke nawe nyene agahohoterwa mugashaka gukingira ikibabu wamuhohoteye, ivyo navyo bigaca biguma bikwiza ayo mabi aguma abakorerwa. Urongo ico kigo agashima agakemanyi baronkejwe. Mu bisanzwe ivyo batuzaniye turabikenguruka byose, ego na cane ko batuzaniye ibitenge by'abakobwa bacu, bakatuzanira n'udukoresho bita Cotex bashobora gukoresha, kuko murazi yuko ari ikintu cama gikenewe ku kwezi nivyo Fondation STAM isanzwe bikora, ariko kugira vyinshi naho ni vyiza. Turabashimira rero bakoze bitayeho aba bafasoni bacu kuri nka Fondation STAM turabashimira gose. Ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi bikaba vyarangiye mu kanyamuneza ntangere, aho batamvye indirimbo zihayagiza umukenyezi. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Mu ntumbero nyene yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi, ishirahamwe ry'abasanzwe batanga amaraso ADIS canke Association de Donneurs du Sang mu mfunyafunyo batunganije uno munsi igikorwa cyo kwegeranya amaraso kugira ngo bashobore gufasha abantu baba yakeneye. Ni inkuru ya mugenzanje Desire Sindihebo. Dr Ferdinand Yokindi arongoye ADIS Association de Donneurs du Sang mu rurimi rw'igifaransa avuga ko batanze izo nyigisho ndetse bakegeranya n'amaraso mu ntumbero yo kwifatikanya n'abakenyezi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi, ngo kandi ayo maraso ntiyobura umukenyezi afasha. Umukenyezi ni umwe mu bantu benshi bakenera amaraso, ni naco gituma twahisemwo ko twoheza tukigisha abantu akamaro ko gutanga amaraso, kuko utanze amaraso abatanze ubuzima. Turiko turihweza umuvuduko abantu bariko barabikora ko turizigira ko make ashobora kuboneka nk'amaposhe 100. Umwe mu batanze ayo maraso twahasanze aremeza ko atanze ubuzima. Hari umuntu ashobora gufasha ugasanga barayamuhaye arashoboye kuronka ubuzima yarabubuze,
nico catumye nyamukuru numva ko no yatanga. Uwo muyabaga asaba n'abandi banyagihugu gukora nk'uko yakoze kuko naho we atosaba ayo maraso atobura n'uwo mu miryango nawe ayakenera. Uwo bikundiye, uwo bishobokeye yo yatanga kubera ko nawe nyene hagiye yogwara agakenera ko yamutera amaraso. Urumva ateza kugira uwo mutima akishira mu ruhande rw'abandi akavuga ati nimba nanje hazogera igihe nkayakenera canke umwana wanje canke mu muryango wanje reka nanje ndayatange kugira abandi baze bayakenere abagirira akamaro. Ishirahamwe Adis rikaba rifise abanywanyi bagera ku 490 kandi ngo ico gikorwa batanguye kizobandanya no mu zindi ntara zigize igihugu. Abakenyezi bakoresha inzara bimwe bita manikire na pedikire cyo kimwe n'abakenyezi basukisha imishatsi uno munsi ngo babonetse ku bwinshi mu mazu asanzwe akora ico gikorwa. Abasanzwe rero bakora uwo mwuga wo gukora inzara no gusuka abo bafasoni bakavuga yuko ivyo bitari bimenyerewe. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Igihe c'isaha 9 z'umuhingamo kuri uyu wa kabiri nubwo abakenyezi batari bwatangure kuwuhimbaza bamwe twahuye bari mu myiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru wo guharanira agateka k'umukenyezi. Uyu mukenyezi asanzwe akorera aho abakenyezi baza kwisigira avuga ko abakenyezi baje ku bwinshi ugereranije n'iyindi minsi. Abadamu benshi baba bariko baritegurira ko ari umunsi mukuru wabo. Uyu musore akora imishatsi aremeza ko abakiriya babonetse uko batahora nawe nyene. Umunsi hari ikintu kiyongereye kubera uko bahora baza siko baza kanatsinda umunsi bazindutse bigaragara yuko bariko barihuta kugira ntibaze kubura umwanya canke ntibahave bacererwa kuja gukoranira hamwe n'abandi bamama. Uwo munsi mukuru hariwe umukenyezi ukaba wahimbajwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Rumonge bitewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe. Munsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi uhimbazwa uko umwaka utashe igenekerezo rya 8 ntwarante ushitse mu gihe mu Burundi abakenyezi batawumva co kimwe. Bamwe bati n'umunsi wo gutamba no kunezerwa abandi bati n'umunsi wo kwisuzuma. Peniera Kazemwami. Abakenyezi bamwe bayaze na televiziyo BTV ntibaratahura kumwe umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi nkuko twavyiganiwe n'umwe muri abo bakenyezi avuga ko ari umunsi wo kwidagadura. Umunsi mukuru w'abakenyezi n'uko ari umunsi nyine wo gusanzura ko kera n'ukuri abakenyezi nta n'ijambo twari dufise ariko ubunya kubera uwo munsi w'abakenyezi wacu turisanzura gose. Iyo tariki rero nka jewe sinkunda no kuyitaho kubera uburyo bubi nanya ndose ibihumbi bitatu ndambaburira abana ugaceri kabonetse ariko ico gihe gishitse sinja hamwe n'abandi mwambaro ndawukure ukumenga narakumije ariko ico gihe gishitse nanje bisimba no tamba nkataye aho bashitse no mu rugo bakamenya ko nataje. Abandi bakenyezi bavuga ko ari umunsi wabo ariko bo vyitwaramo neza bakabandanya barangura ivyo bahora barangura mu rugo. Ubusanzwe uyu munsi mukuru wacu ntitwawuhawe ngo duhindure imico n'akaranga ngo tureke kubaha nk'uko twari dusanzwe twubaha dutegerezwa kuguma twubaha nk'uko twubaha n'ubwa mbere. Nimba tugiye kunezerwa tunezerwe mugabo tugire limite dutahe kare dusanga abana dusanga abafasha bacu atakibazo nibyo sawa. Uwo munsi wahariwe agateka k'abakenyezi ukabuhimbazwa ku igenekerezo rya 8 ntwarante uko umwaka utashe ibirori bikazobera mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'igihugu. Aha rero niho hagarukiye amakuru twari twateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye. Shimire Cizaniki na Claude Nduwimana batumye amajwi n'amasanamu bibashikiraho muherere yatankomanzi. Desire Sindihebura niwe yarahagarikiye no makuru. Ndamushimire bimwe vyimva mutima. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije. Ndabifurize kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu naho utaha.